Ndagushimire cyane we mukunzi wa Utamu Podcast. Udukurikirana uri mu Burundi cyangwa se uri mu makungu, turabishima cyane. Intererano yawe irakomeye cyane kandi turabigushimira kandi. Nitwa Suleimani niyo nkuru indimbura aha ni kuri Utamu Podcast. Nkuko mubibona ndi kumwe numwe mu bamenyesha makuru, n'umugabo akomeye mu gihugu cy'u Burundi, amaze umwanya muri mu itangazamakuru. Reka mvuga ngo Rastamani. Yes, Rastamani. Bamwita Alexis Singa, akaba ari umumenyesha makuru azwi mu gihugu cy'u Burundi. Turi kuri Marta Hotel, hariko habera amatora ya ishiramwe ryo kunonora imitsi ariyo atletisme yari isanzwe irongwe na Dieudonné Kwizera Muvuduka. Uyu munsi amatora yabaye igihe cy'isaha 5:30 bose bari barindiriye impinduka zishobora kuba, ariko birangiye n'ubundi Kwizera Dieudonné ari we yongeye kwizerwa n'ubundi agatogwa muri atletisme ubugira gatatu. Singa nk'umumenyesha makuru akurikirana inkino, akurikirana atletisme, n'amatora wabonye gute? N'amatora wabonye mu gihe sura wewe? Jewe imbere uko mbere n'amatora aba nabonye yuko ibambere na mbere nabonye amasura y'abantu menyereye kubona muri atletisme, haba mu mahiganwa ku rwego rw'ubujumbura cyangwa igihugu. Nabona ko ari abantu narisanzwe menyereye kubona ku bibuga bitandukanye mu mahiganwa atandukanye. Hanyuma kandi ikindi nabonye nuko hariho abaje basurukira amashiramwe mu ntara batari bake, nabo mbere hanini nyabatoye mugabo bakaba babiri batashiye kuboneka. Ikindi nabonye turamenyereye kubona ahanini nabaza navuze nti amasura abo tumenyereye ku bibuga by'inkino cyane cyane muri atletisme. Hariho nabo tumenyereye kubona mugabo tutabonye cyane cyane ku ruhande rwa seno. Ibyo rero nibaza ko ariko umuntu bivuga yuko banje kubona imbere y'ibindi. Mu nyuma naho amatora asa no kumengo ntiyatevye. Rero nta kindi kirekire no kongera ko kuravye n'abatowe nabo dusanzwe tumenyereye mu burongozi bwa atletisme mu Burundi, cyane cyane guhera kuri president wenyine ubwiyo yatowe, kuko aje no musatowe ubugira gatatu. Bisigura ko rero ngahanya ta muntu impinduka zitabaye bari baziteze, bamwe tutazi nkumbure mugabo kandi n'abandi nabo bavuga bati ntibatangaye, urumva byose byarimwe. N'amatora hagaragayemwo cyane cyane ibibanza usanga ahiganwa ari umwe havuye ku kibanza cya SG. Tuvuge ngo n'amatora byasa n'ibiboneka biza kuvamwo ko baza gutogwa ari babandi nyene. Ibyo birashaka kuba umwe n'ubu nashaka kuvyumvira akayobona gutyo, ariko nkumbureje kubwiwanje novuga nti n'amatora iyo amaze kwitwa amatora byose birashoboka. Yego. President amaze gutogwa ashikirije ijambo avuga ati nibyo narifise ibikorwa nako ndakora mwa kino gihe dukwiye kubandaniriza ko, anashimira ministere, ashimira leta, ashimira ubushikiranganje bw'indero ingene bafashanya ndetse n'igisirikare, anashimira wowe wese agira uruhara kugira ngo atletisme itere imbere. Ibikorwa yashikirije ubona azohaba bishikako mu buryo bworoheje ko mu bamenyesha makuru mu byo mwamubajije harimo ivyerekeranye n'uko hariho ikena ry'ibibuga byo gukorera ko urwo rukino rwa atletisme. Yavuze ibintu bikomeye, rero amaze kuvuga ati nkumbure azoshobora kugwiza amahiganwa mu gihe hahora ari nk'ihiganwa rimwe abe abirabiri mu mwaka cyo muri kino kiringo kindi. Mugabo urumva bica biza kandi bigafatana n'uko mengo biragoye kuko aho izo nkino zokinirwa. Yavuze yuko hariho ibura ry'ibibuga n'ivyangombwa bitandukanye kubijanye n'ingene amahiganwa yoba. Yanavuze yuko mbere hariho n'uburenganzira afise gushaka gutunganya amahiganwa akomeye hano iwacu, mugabo aca aba bloqué akaba atakibishobora kubera za infrastructure, no kuvuga vya bibuga n'ivyangombwa biri kumwe. Aha rero murashobora kwibaza ati mbega azobishira mu ngiro imigambi yavuze, kuko yavuze ko akeneye yuko ashobora kuboneka abatlete beza batera imbere bakashobora guteza imbere igihugu nabo nyine biteje imbere. Mugabo urumva rero iyo bahuye nuko hata bintu by'ibibuga bihari ikibazo kirahaguma. Ariko je nkavuga ndi ko yavivugiye nkumbura ashobora kwazi n'ibindi bintu tutazi. Yavuze n'amashiramwe baba barasinyaniye amasezerano yo gufashanya yabaye mu Burundi nayo hanze. Nibaza ko ivyo nyine bica bifatana kugira ngo babone neza ko nkumbura ayo mashiramwe akomeye mu bihugu bikomakomeye mu butunzi, avuze Qatar urabona ibyo ari ivyo, bashobora kuba nkumbura abona ati ivyo bintu habuze muri kino gihe bishobora kuzoboneka. Hanyuma iyo mugambi cyangwa iyo migambi igashikwako naho ntavuze mu kibanza ciwe nico umuntu ashobora kwiyumvira. Yagarutse ku kibazo abamenyesha makuru bamubajije cyerekeranye n'umubano wiwe na Seno cyangwa se umubano wa atletisme na Seno, kuko mu byagaragaye nuko na Seno ititabiriye no matora kuri uno munsi. Wewe nk'umumenyesha makuru umubano wa Seno na atletisme ubona gute? Jewe kubwiwanje bari bakwiye ko ari abantu bafashanya. Novuga nti hafi jana kwijana muga siko biri, kuko muri Seno muri usanga ivy'inkino barabiraba, sivyo? Nizo muri muvyo baraba mu nkino zirimwo atletisme n'ikabirimo.
ariko none ko iyo hamaze kuba himirije nk'amahiganwa mpuzamakungu akomakomeye nka Jeux Olympiques nk'uko tubonye mu gihe giheruka haraba kutabona ibintu kumwe cyane cyane ku bijanye no kushobora kuvuga abamenyereza n'abamenyereza bazojana baserukira igihugu ariko urumva we yavuze ati mu bisanzwe atanze akarorero k'inka ati niwe azi ati iyo ufise inka niwe umenya ico zirya n'ico zikamwa bivanye n'ico zariye urumva naho ari agacamugore cyangwa akagani gatonya yavuze yashatse kuvuga neza ko kubijanye n'abanonotsi ari wabibazwa na federation atwara mu icamake bibazwa federation ntibibazwa seno ibyo gutora abanonotsi n'abamenyereza nako yabisiguye mugabo ncangaruka nk'umumenyesha makuru nkavuga nivyo byose iyo abariho uwaserukiye seno nawe yagira icyo bivugako ariko ntawarahari ngo kugira ngo nawe agire icyo bitubwirako ariko tugerageje kugarukiraho twe turi nuko tutovuga ivyo atavuze ariko tuvuze ivyo yavuze yasubiye kwemeza se ubwa mbere asa n'uwavyemeje bugira kenshi yuko mu vy'ukuri abamenyereza abanonotsi mu mahirwe akomakomeye nka seno canke n'ayandi ari federation athletisme ibibazwa aho rero naco tworenza ko cane kubijanye n'ivyo yasiguye yego cane ko tubifata gusa muri rusange kuko nta rundi ruhande rwari ruhari rwa seno muri kano kanya ngo dushobore kuvugana nabo n'umuresha kuza mu kindi gihe dufashe gato tusozera Dieudonné wabonye mwino myaka 8 umwiteze kwiki mwino myaka 4 uravye aho yagejeje ibikorwa jewe nibaza ko kubwiwanje turavye ivyo yasiguye mu bibazo bitandukanye yavuze tukaraba nuko atahaririye yuko habaye kutabona ibintu kumwe na seno tukaraba nuko mu nyuma avuze ati ivyo tugiye kubibona ko vuba yemeje yuko atazogira kugira ngo nkumbure ivyo bintu vyabaye kutumvikana cyangwa kutabona ibintu kumwe bihave reka twitege yuko azobikora hanyuma tumunire kubikorwa kuko urumva kubikora yamaze kubivuga ku munwa hasigaye ibikorwa hama igisigaye naco tuzoraba naho nyene ku ruhande rwa seno ngene bazobana mu bikorwa n'amajambo cyangwa urumva ko hari igihe mu myaka ine heruka haratunganywa nk'ihuriro n'abanyesha makuru basanga nkumbure federation yatumiwe ntihashitse tukabona ku mameza yuko barwa bahari ngo batahabana ico gihe nebaze ko byatumye tubaza igituma ubwo bucuti butari bukomeye ariko ivyo yasiguye byose mwiherezo vuze ati yibaza ko bitazosubira dusigarana ico nyene turindire mu bikorwa naho yuko bizogenda nk'uko yego Alexis Singa n'umumenyesha makuru wa Bonesha FM mu bisata bitandukanye ariko cyane cyane mu nkino niho genda mufise ni naho ndaramuzi ni rasta niho murasta dufise mu itangaza makuru na cyane cyane ry'inkino lo 11 mai hari mu kugera ntutsunyibagire oya hajyanye Rastafarisme urazi ko murasta yari yeserase urazi neza ko murasta mu bisanzwe avuga yuko Imana imbere arakunda Imana kurusha byose kanayubaha mugabo Imana ukujede uko turagwana mu nda nawe gutya nyene ku mutima n'ikibiribiri ariko Imana gutya mu maso ngira ngo ninde tubesha kwarayibona mugabo Imana ivuga ko yaturemye mu ishusho ryayo ngira ngene wokibagira umuntu kandi ari mu ishusho ry'Imana rega ni Rastafa afise ibintu byinshi by'ubutumwa yotanga nzo murondera tuganire ku cyerekanye na Safarisme ariko gusa yakoze cyane ku byiyumviro duhaye cyangwa se kuri analyse dukoreye kubijanye n'aya matora ya ndagushimire cyane Alexis Singa wakoze cyane papa utamu wakoze kandi gushobora kumpa kano kanya no kunyizera Imana iguhezagire amina neza amina